gushika muri uwo mwaka wa 2030 no mukinya wa equipe yitwa Barcelona Landry ono musi niho vyaba officiel Jules Kounde yongereje amasezerano mu equipe yitwa FC Barcelona gushika muri 2030. Yes, Jules Kounde nimwe novuga ngo mu basore beza baba defenseur muri axe central je nshobora kuba narabonye muri La Liga n'imiburi je mfashe urugero gato Landry twamaze kwatangura n'ivyo ariko Landry adufashe iriya nimero idushiye kuri screen za kamera kugira ngo abafise cyo babaza bose muje no kuba yoshikira mutamandi kumana Zakari ashwe kuba yo turondere nimeze neza 69 yaba kuja muri groupe cyangwa ushaka kutubaza ibijanye n'uburyo yoterera muri kino gikorwa cyo kuvuza uno mutama ndaje dufasha amacecha kuri screen za kamera amatubandaye n'amakuru Landry banza dushiriye nimero kuri screen za kamera mbere ko twandana na dossier umugabo witwa Jules Kounde nariko ndavuga nti umugabo witwa Jules Kounde no umwe mu ba defenseur jewe mbona n'amaso yanje muri La Liga nshobora kuba maze kubona muri 10 beza kuko je ndamuzi nk'umu axial gusumba uko mu lateral ndamuzi nk'umu axial muri equipe ya FC Sevilla ariko carrière y'umwanya munini nyabaye mu lateral kuko uravye muri equipe nationale y'abafaransa Didier Deschamps ntiyigeze mu mwanya muri axe central yamuhaye umwanya kuri kabiri yaramaze novuga ngo kuba atangura guhamagaga muri equipe nationale ariko agasanga abafise ba Benjamin Pavard asanga Pavard ntari mu bihe vyiwe Deschamps akabona ngo abasore muzananye hari abandi bafise nive gukina muri axe central amugira kuri kabiri mugabo agarutse muri Sevilla agakina nk'umu axial Barcelona igura umugabo witwa Jules Olivier Kounde yariko muzo umugabo witwa Xavi Hernandez amugura tuzingaje gukemura ibibazo n'ubundi biri muri axe central kwa Barcelona mugabo n'ubundi tubora Xavi Hernandez amwifashishije kuri kabiri ibi bikanyereka ngo ubwiza bwa Jules Kounde jewe nabonye muri axe central ntibwari bukwiye wanashaka sino navuga no musi ni mwiza kuri kabiri mugabo Kounde mwiza muri axe siwe Kounde mwiza kuri kabiri hariho vyinshi ubona kumengo Kounde ariga nubwo tuba tubona hagaze neza rero no munsi Barcelona yaje gukonvenka umusore w'umufaransa w'imyaka igera ku 26 imuhereza kontra nshasha basenya amasezerano y'imyaka igera kuri 5 azogera muri 2030 nkuko abantu babona kuri screen za kamera mugabo witwa Joan Laporta president wa equipe ariko umugabo witwa Jules Kounde rero muzi je mvuge ngo inyuma y'igihe kirekire Barcelona yatunze Daniel Alves sindige nasura ko nitunze mu nimero 2 mwiza ku rwego rwa Jules Kounde Daniel Alves n'umwe mu bakinyi bo ku nimero 2 nibaza yuko Barcelona itaratunga kuva yo nabaho sinzi nk'abawubonye imbere yanje bombwira mugabo no munsi kuko atarirenga ricaka n'ubundi Daniel Alves yagomba kuzokukuruka ariko Daniel Alves akukurutse Barcelona igomba gukukuruka kuko yo ni club irera buri munsi eske Daniel Alves akukurutse biraza kugenda gute barazanye umugabo bitwa umusore ari kapitene wa Komu no munsi Sergio Roberto avuye muri academy yabo bamugira mu nimero 2 ari mu kasere Sergio Roberto yaratanze vyashoboye muri Barcelona baraguze Nelson Semedo avuye muri equipe ya Sporting Club de Portugal mu gihugu ca Portugal Nelson Semedo jeno navuga ngo ni imwe mu ma elema meza Barcelona yananiwe ku exploiter ubushobozi bwabo bw'uwo mupeti kubera bivanye novuga ngo na crise equipe yari iri mu ico gihe Nelson Semedo aragurishwa bazana umugabo witwa Serginho Deste jewe nto kwemeza ngo Deste ari kintu kimwe yafashije Barcelona baraduza Oscar Mingueza avuye muri academy barakinisha ba Leonardo Araújo n'abandi bagiye batandukanye mugabo no munsi inyuma yuko umugabo witwa Jules Kounde amaze gutangurirwa gukinishwa nimero 2 full ndavuga ku muzo umugabo witwa Detergent Freak niyo nimero 2 ya Kounde bidasubiwemo no munsi muri Barcelona baramaze kuronka n'imiburi buri bice 50 kwijana vy'umugabo witwa Daniel Alves biramaze gusubirizwa hano nkaraba Xavi Hernandez ntigeze agira Kounde nimero 2 ahubwo yabaye umukinyi gusa ari muri squad yiwe kuko hari ama match yabamuteye ubwo bukabona garukanye Leonardo Araújo kuri kabiri Jules Kounde amuzanye muri axe central hari ababona Kounde yakinye kuri kabiri Araújo agarutse muri axe central nta mwanya bari bafise bisigura ngo no munsi iyo ndaba umugabo Detergent Freak uburyo ya travaye Jules Kounde nivyo Jules Kounde seziheza atanze kuri Kuri warimo n'umugabo witwa Yamal nemeza ngo Kounde n'umwe mu ba defenseur bo kuri nimero 2 no munsi kwisi beza bahari wanashaka amaze kuvyerekana Didier Deschamps yageze mu gikombe c'isi ku mukino wa nyuma 2022 afise Jules Kounde nk'umu nimero 2 uno munsi nkino zose zo muri equipe nationale Kounde hamagagwa nk'umu laterale ivyo bikanyereka ngo Barcelona kuba yiyumviriye kongera amasezerano Jules Kounde numwe mu bakinyi bakiri bato equipe itunze mu myaka mike afise experience y'abakinyi bakuru kuko abantu batazofata experience kwa gutwara ibikombe gusa
ahubwo mbega ivya bibazo mwagiye murahura uri muri equipe ntibashoboye kubisirimonta unamuzi jire kunde jenda muha profile nk'iyo mpa Saliba wa Arsenal ni equipe itari kuri atwara bikombe mugabo uraraba mu defenseur ukabona ngo ni mu defenseur yemere gukina muri equipe yari yo yose kunde yo kwa Sevilla yari mu defenseur Sevilla itari kuri atwara bikombe bon yoyo yiba rimwe na rimwe igatwara za Europa League mugabo Jire kunde yari afise ni virenge gukina Europa League unamuzi Barcelona bongeye amasezerano umwe mu bakinyi babo beza ndanemeza ngo numwe mu bakinyi bazoshikana ku rundi rwego Barcelona atakibazo c'imvune citayemo ya Gilles Olivier Kounde myaka 26 urera kwiza 27 igenekerezo ya 12 kwezi kwa 11 no mukinyi mu Faransa ariko yamuka muri Benin ano ku ngano wa Afrika umwe mu bagabo azwiho cyane ibijanye no kuba yambara inyambaro novuga ngo zitangaza benshi zivugisha benshi by the way sinzi ko Landry Trondre ifate buryo yari yambaye abantu barabona ko shati na karuvati ariko hasi reka ndamuhereza ingene yari yambaye hasi Landry ifate hasi yari yambaye urupana ruri ashobora no kuturonderera amwe mu mafoto ya Jire Kunde uburyo yambara uburyo yageze yari bamwe mu ni numwe by the way abantu barabona uburyo yari yambaye ya urabona ya shati gingana rigiza kwiza ko naka karuvati rabari ya panaro munsi najyo ni gihe uhabaza ko musi yambaye tisi ziga cyane rimwegereye ariko uravye pataro najyo ni giza ariko by the way ashobora no kuba ari no biravuga ko ashobora kuba ari no mu Harold de Sport mugabo ni mu bantu bitaho cyane bijanye n'imideri ndetse no kwambara ya numwe abo bitaba modo cyangwa aba fashion stylist bijanye no kwambika abantu bagiye batandukanye niyo mpamvu uzubona buri gihe nk'iyo bagiye muri bagiye nka Claire Fontaine mu gihugu cy'u Faransa abantu bose abamenyesha b'u Faransa Didier Deschamps amagaye abakinyi buri muntu wese barindire kuraba Jire Kunde araba yambaye gutura umunsi aje mu gusekera gucangwa niyo bagiye wanashaka ugasanga Barcelona yawukina nka match bavuye Catalonia bafashe indege bagiye nko mu Budage bagiye n'andi hantu bikangomba kumwese kwa byumva ucangwa nabo bambaye uniforme zabo mugabo urabona uniforme bambaye Jire Kunde nabura kantu kamwe aratuma yambara ukundi aratuma nimba ari panaro aratuma yigira ndende aratuma zanishakoshi ituma buri muntu wese avuga ngo Jire Kunde umunsi yambaye neza ya ni kimwe mu bintu bavuga ngo wazwi ko by the way yagera navuga kenshi ko buriya gatire wambaye neza buriya niwo bura no kumera neza mu mutwe ukina umupira umeze neza urabona ko no muzi yanashikwisemo dread ibintu bimeze neza cyane rero Kunde agiye kuba kwiza imyaka 27 ariko ni muri saison ye ya kane ariko muri equipe ya Barcelona ko inje 2022-23 niyo saison ya mbere kwa Barcelona avuye kwa FC Sevilla numusore yarerewe muri equipe ya Girondins de Bordeaux mu gihugu cy'u Faransa buri yanayikiniye kuva mu bakiri bato atanze imyaka 19 arekira muri equipe yabo y'abareserve cyangwa se ziri equipe ziba ikurikira nkuru ariko kandi yarakiniye na equipe nkuru saison zigera kuri zibiri asoka muri Girondins de Bordeaux aguzwe 150 aje kwa Sevilla buri ya Jenny kintu nkunze kwangaruka ko cyane si kenshi kuko ari muri saison 19-20 ico gihe Jire Kunde muri saison 19-20 rwango muri 2019 no munsi muri kweka imyaka 6 birumvikana ko yaragivize imyaka gera kuri 20 hafi 21 Aventa umukinya avuye muri Girondins de Bordeaux aguzwe miliyoni 20 na equipe ya FC Sevilla yaraguzwe amafaranga menshi vuze ngo baramubona mu potentiel ko turazizi equipe kenshi zigura umukinya kiri muto iyo beme bakamudepensa akaba ari kugira ngo bazomuvyaze umusaruro mu ijanye no kumudandaza rero Sevilla yarabona ngo il faut investir parce que niba bakunda kuvuga ati kuwekeza kuinvestiza no kuvuga ngo je ndashizemo amafaranga yanje ndashizemo imitaye mu kintu kwera yuko mbona ejo canke ejo kizokunda biragoye kushira imitaye mu kintu ubona ko bitazokunda uno munsi nutera amafaranga ukavuga ati eban jewe ngomba nterure Mike naza narure na Landry ndabashizemo imitahe ko ejo canke yijya yejo kumbure mu kinyamakuru canje bazomfasha mugira ngo gitere imbere bigakunda abantu baramubona Jire Kunde uburyo yawe investissement yawe izoba yarabaye risi rero no kuri Kunde niko vyagenze kuri equipe ya Sevilla yara investije ishamo miliyoni 20 ko yabona ngo numwe mwaka yamaze kugaragaza potentiel ko ashobora kuzomukinyi mwiza batanga miliyoni 25 muri saison 22-23 itanguye nyuma y'imyaka 2 ninusu equipe ya Barcelona cidodo cimugura amafaranga agera ku miliyoni 50 z'amanyaburayi nyuma y'imyaka 2 Girondins de Bordeaux imudandaje Sevilla yemveje muri Kunde yari yaje kugwiza kabira amafaranga yagize gute bamuguze kandi na Barcelona muzi dufasha karoro kugura umukinyi nivyo yaguzwe afite profile y'umukinyi wo muri Axe Central mugabo uno musugiye kuraba Kunde ku miliyoni 50 Barcelona yamuguze afite imyaka 23 no musaze kwiza 26 bientôt 27 birumvikana ko miliyoni 50 ku mukinyi 20 w'imyaka 23 avuye muri Sevilla uyu mukinya arazimvye ko turazi nimbari y'abakinyi badakunze ko bagugwa amafaranga menshi n'abadefenseur usivye izi exception zabaye kuri ba Virgil van Dijk kuri ba Harry Maguire n'abandi aba ba Josco Gvardiol mugabo donature abadefenseur ko baragugwa amafaranga make
Jeremy Frimpong yaguzwe 3 aba bakonate baguzwe zingaye bavaza arabirebye kandi baramaze kugira profile nziza rero birumvikana ko abantu baramona Jules Olivier Kounde akiri muri equipe FCCV Barcelona nayivuga ngo turifuza gusubira kubaka ko yari equipe de Jules kirisanga mu bibazo bagerageje ba Landry bagerageje ba Samuel Mtiti bagerageje ba Jeremy Mathieu mugabo gusubira kuzoronka mu axiale mwiza atwibutsa ko muri Barcelona haciye Pior atwibutsa ko muri Barcelona nubwo atabayagwaye byinshi ariko hari umwe mu legende y'igihe yamaze Gerard Piqué akwibutsa ko atunze Mascherano yari yaravuye kwa Liverpool ivyo biye kwa Barcelona byariko biratakara bisanze bagomba kugura umwana akiri muto ariko kandi bikunda ko bivanye na tarafise aba muri projet ya long terme Barcelona isesa amafaranga bivanye no potentiel babonye muri Jules Kounde rero uno munsi kongereza amasezerano buri yaragize amasezerano kugeza 2027 kuraje yarafise 2027 bamwongera ni masezerano y'imyaka igera kuri 3 rwangi bayitana kugeza 2030 araba yitwa umukinyi wa equipe ya FC Barcelona abantu barabona amafoto njimire cyane ndi muhinga bw'ivyuma urabona ko yarerewe kwa Girondins de Bordeaux ni naho Aurélien Jean Chouameni yarerewe muribuka ko mwaka weze biko biravugwa ko Girondins batigeze bahinduka ni bahindutse cyane mu mwaka weze byariko biravugwa ko Girondins de Bordeaux ishobora kwikura amahiganwa n'ibindi abasore nabo bari muri bamwe mu intervention kugira ngo equipe yabareze nigenda kagirire itagenda kagirire rero kumva ko kundura munsi yongewe iyi myaka nivyo yarahinduriwe profile par rapport y'uburyo yinjiye kwa Barcelona yinjiye tumona mu axial ariko no munsi le football ko yevoriwa ni vyiza kwisanga ufise umukinyi ari capable kureponda ku byo mukeneye ko byose umukinyi wa equipe se umukinyi wa poste niyo qualité ya mbere no munsi iri mu mukinyi ataburi soko kuba umukinyi ashobora kureponda gakina aho umenyereza wese amutunye muri tactique yari yose gusumba kumva ngo je nginibi kuko no muri equipe nationale y'abafaransa wibuka ko muri 2018 batweretse monte idasanzwe y'uwitwa Benjamin Pavard ndetse na Lucas Hernandez ariko no munsi barasubiye inyuma ntako basubiye inyuma bisanze bagomba kwifashisha mu bakinyi agomba kubafasha ku nimero 2 basanga Kounde no muri Barcelona biriko birakunda uno munsi bahinduriwe profile yaba mu kindo class mondial sinibaza ko $50 Barcelona yamuguze uno munsi yo dodo Yoba munsi y'ijana naho nyene sinumva ikintu cyotuma ufa guhungabanya Barcelona ngiguwe witwa Jules Kounde muri projet yabo yanahinduye profile avec Meza etwa Detansuik muri Barcelona yamaze ko mu kindo class mondial nivyo turatubona umenga hari akantu k'uburyohe kakibuze mugabo uno munsi uvuza abakinyi beza ku nimero 2 bivanye n'ivyo batanze na equipe barimo Kounde ariho buragira gute n'umushiramo rero bagaragaje confiance totale avec projet ya Barcelona yo gukingira abana bakiri batari ko bafise iyo potentiel ko wa muri projet bakareponda avec amenyereza bagiye batandukanye na Jules Kounde nk'umwe mu bakinyi iyo bayeho neza Barcelona bayeho neza Madrid iyo bayeho neza muri equipe ya ufata nka nkuru bigoye kwigumura ngo ngusohoke muri equipe facilement cyangwa usaye imishara n'ibindi bigiye bitandukanye ni numwe mu bagabo bafacilite cyane boroheje ibijanye no kongereza kuyo amasezerano abona ibibazo Barcelona imwe avuga ati financier mateo nta byinshi za kwanza banishakira kwigumira kakira umupira no mu bantu boroheje cyane equipe ya Barcelona mu bijanye no kongera amazi igihe bivugwa biri mu mapuro no muzi vyavuye mu mapuro rero vyaje navuga ngo mu bikogwa kudo chapeau kuri Kounde yishimiye Barcelona ariko kandi ni réussite kuri Deco directeur sportif wa Barcelona na equipe ya Barcelona baparvenye gukonvenka Kounde bakumva ko yaguma kuko no munsi hari imigwi myinshi keneye aba defenseur kandi beza nka za Man City za Paris Saint-Germain n'izindi zo kubombarda zikabaza gutwara umukinnyi mwiza antuka kandi no munsi mu bavuga ngo mu ba defenseur ariko equipe ya Barcelona no munsi myaka 5 nyuma yiheze Jules Kounde ni muri bese tunze Barcelona itunze pe erega muri no uravye haciye barangre barengre na consistency bigeze erega Jana Samuel Mtiti nubwo yagize saison yiwe nziza kwa Barcelona ya Mtiti nta niveau yakunda afise ugiye kuraba jewe no muzi mperuka kubona n'imiburi buri mu defenseur afise niveau nk'iya Kounde baheruka Javier Alejandro Mascherano ava kwa Liverpool yaje nk'umukasere mugabo Barcelona mukoresha nk'umaxial ugiye kuraba Gerard Piqué no munsi n'amateka gusa bihagaze mu bitabo mugabo vya Akoze Gerard Piqué yabaye muri equipe nziza ariko individuel Kounde na Piqué sino bagiranya ku ruhande rw'uwanje bisiguye ngo uno munsi Barcelona ifise simple Kounde ataragire consistency yo kuba muri equipe twari bikombe kuko umugabo azwi izina ya Gerard Piqué yabibaye uno munsi ugiye kuraba dore ya equipe ya Barcelona umwe mu bakinyi Barcelona novuga ngo yari ifise yaje guheza La Liga Jules Kounde afise ibitsindo 4 na assist 8 numero 2 do bricolage nka Kounde ya kuko c'est pas de formation umuntu w'umaxial mugabo bahengetse kuri 2 ariko no musatangwe no kwibazwa ko muri equipe ya Barcelona mu buryo bigaragara ngo muri axe central yabo
bishobora kuba bitazogenda neza nkuko bari bavyifuza nyuma yo gutakaza Nego Martinez atanguye no kwiyumvirwa ko niba ashobora kuba yogarukira muri Axe Central kugira ngo bikunde bifacilite uburyo umugabo bitwa kumwifashisha birashoboka Afrika ashobora kuba yo kumwifashisha birashoboka ariko ndiko ndara ibico Barcelona ikuru bakageza muri kano kanya nuko iriya charnière défensive yabo iteza kubigizwe n'abakinyi bane nimero 2 3 no muri Axe Central niburi buri mu bakinyi bane Barcelona keneye batatira bafise uramuzi Barcelona ikiriyumvira ninde tuzokwasozya kuri Pogba akiri muto nuwo mugiye akaba akiri muto kugira ngo twubake projet à long terme ya défense centrale ihagaze neza nibazi kari Rojo nibazi kari Gerard Martin nibazi kari Eric Gaza nico gituma buri option ya Christensen ndayikuramo Christensen kumva ngo niwe bazokwasozya kuri uno mugabo uno mwana zikwiza ya Pogba kugira ngo ubake défense à long terme biragoye kuko deja Christensen ari karakura mugabo no musugiye kuraba Gerard Martin nubwo ari mwana ata potentiel tumonamwo ukaraba Eric Garcia ukaraba Ronald Rojo biracashoka kwera abo bakiri bato gusumba kumva ko jewe nangura kwiyumvira ko equipe yo kwiprecipita no guhungabanya Kounde bamugarukana muri Axe Central kandi deja no uzosubira Kounde ku numero 2 nawe acaba bricolage vaut mieux laisser Kounde ku numero 2 hama bakubaka ibindi bishasha muri Reka tugaruke mu kanya nyuma yo kumva isaha duhabwa n'uruganda Safibu Safibu iramenyesha isaha ni saa 1 z'ijoro